Hey, mwabantu Gaposho Ismail mama we. Nakubwiye ngo izi filime ntandi muzikura kiretse kuri Kazuza Films Media hamwe honyine rukumbi. Ibindi byose mwabwiye ngo babara ngo twebwe ngo turakina filime barabesha. I'm telling you guys. Anga tugiye kuja unamuona Madiba kama kawaida. Acha tuanze basi sinema yetu kama kawaida. Bakise igiti kiturirwa. Oh! Abakinyi bakinyi bo ni benshi cyane. Many players, many actors. Sheila, Mama Alia. Muda punde tu mtamuona kama kawaida. Ariko ivyamamare uziko ari byinshi we. MC Kokoriko, Iva Akarimo. Kama kawaida. A film by Gaposho Ismail. Vitu motomoto. Kama kawaida. Igiti kiturirwa part 1 Madiba edit. Madiba the best professional, the professional one. Narababwiye ngo nimba mutazo ko bimeze nk'abantu mwe. Uyu mugabo Sho Ismail Gaposho ya makina na akora mu bikorwa byinshi na ba John Kedi byama Maria agakina n'abandi bose bakomeye ba Abeli bose nibo bakina wa muntu kugira ngo umenye ko ari mu rwego rudasanzwe. Ikindi kandi uyu mugabo ushobora kumubona ukavanga none gashango Ismail Gaposho ngo sinzi iki niki. Ibaze ko ari we dutanguriye imbere. Abenshi mbere ko munavuka urumva uyakinye filime ku bigo zageze no muri Hollywood nimba muri kuvyumva neza ariko ibaze ko yatangura benshi muri mwe mukaza muyikarakasa ngo urabara ngo twebe siju indenge na biso mwanzilishi karibu wa kila kitu kuhusiana na industry ya movie. Uyu mugabo yatanguriye benshi abenshi muri uruganda rwa cinema mu industry ya cinema nyene. Ikindi kandi imbere uko abenshi bunavuka bujya yaramaze gutangura uyu mwuga w'amafilime. Bivuze ngo nimba filime uno musi zizwi cyane abenshi bakaba bazizi urakekwa bikoze ari ndera uwabikoze ni Ismail Gaposho. Imbere yuko munavuka benshi muri mwebwe yaratanguye umwuga ariko arawukina ariko arawutsimbataza ahangaha mu gihugu nyine. Ariko ntuzomubona nta nubwo uzagera umubona gose ariko ari ibyinda yigira umuntu wa danger. Nk'aba star bari aho busanga bigira byinshi ukibaza ngo ni iki ni kukabura. Tangiranye disi umusabirizi. Muomba nisaidieni jamani, maisha yamenipiga kinoma. 2000 3000 chukua basi wende ukakiwa mahitaji yako sio? Watu waro nzuri jamani kila siku wapo na hauwezi ukawakosa. Hapo ulimwenguni kuna watu wazuri na wabaya, kuna watu wema na makatili, wote wapo. Uyu mugabo Ismail Gaposho yakinye mu mafilime menshi mwabantu mwe yagiye agaragara mu mafilime menshi cyane atandukanye. Ariho nka filime yakinye 2006 yo muri Hollywood yitwa Na Wewe Films mwabagabo mwe. Iyo filime ndetse yaragira hitsinga hirya nino. Movie zipo. Leo ni ulimwengu wa Uswahili kama kawaida. Uswahili ni uswazi. Yarangundaga mugabo. Amekuwa kinipenda sana. Alinipenda kuliko kila kitu. Yarangunze gusuma buri kimwe. Waramubona original wani Gaposho. Maisha yangu ni magumu cyukwe. Ubuzima bwanjye gose buragoye. Buragoye mwaba. Nafise ubufasha bwe gose bugyasinzi nimba hari cyo nzokwigeza ko yo. Ntabwo nzi ko ari cyo nzageraho habe na gato. Wejikazi. Wihanga rukomeye. Suja. Kandi ubu mugore gose ufite umutima ukomeye cyane. Ungali mudogo. Uracari muto ntabwo urakecura. Ntabwo uragera mu zabukuru uracari muto. Uri kukineneko. Mwabantu uracafite hazaza. Mwenyezi Mungu hana makosa. Urazi burya umurimo witeka nta makosa bigera ugira murabizi. Ihangane kabisa. Vumilia. Umugabo wawe twaragendanye. Mume wako tulitembea pamoja. Magenzi. Alikuwa ni ndugu yangu, rafiki wa karibu. Twimanitiro uza. Kuri cyo rero. Tulikuwa tukiimana usingizi tu. Wewe ni umwana wanyu. Ari umwana wacu kuko sasa lazima nikusaidie wewe na mwanao. Kwa sababu mwanao ni mwanangu. Lazima nikupe msaada. Kugira ngo ntutibara.
Hili mambo asikuje kwa viba. Unajua wakina mama ninyi iyo babuze umugabo bakiri bato muda mwingine mkifisha waume zenu bakacha baja mu buhumbu, muda mwingine mnaenda katika tabia mbaya sana huko nje, mambo yanaharibika, Mwenyezi Mungu watoto wanakosa wa kuwalea, wanakuwa yatima na wa mayatima. Uifashe neza Mwenyezi Mungu anakufasha. Naha rero naji lazima ndumvise kugira ngo uwe na muonekano mzuri, uanze kuishi vizuri gusa icyo ndagusaba ninachokuomba wihangane, vumilia uburyo byo guha bwo kugufasha takupatia pesa zitakazo kusaidia siku za usoni hapa kidogo, ili ufanye nyingine mipangilio ya maisha yako hapo siku za mbele kidogo, ili uweze kusonga mbele, sio uwe na mipango mingi. Kwa hiyo hauzo wakataa pesa, hata kama ni si pesa, ni pesa kiasi tu, sio nyingi, ila ni msaada kwako ili uweze kuanzisha maisha kama kawaida, sio inawezekana ukakuta sababu kuna uwezekano ukakuta ziko karibu, unaweza ukajisaidiza na hizo pesa ndogo ama mtaji wako ambao nimekupatia ili uweze kukiri mahitaji yako polepole. Muda wote Mungu anatumika. Bivuze ngo umwanya wose w'Imana biri kwira rega, kandi Imana nta makosa ikora, kandi Imana ikora ivyo ishatse nta nico uhindura. Utakacho kifanya ni kushukuru Mungu tu, hakuna kingine, sio chochote kile chiza alhamdulillah, kibaya bivuze ngo Imana ibyo kugeza ko byose bikwiye kubishima. Kibaye chiza urashimira Imana, kibaye kibuga shimira Imana. Utafanyaje? Hakuna nyingine namna, lazima umshukuru Mungu tu, maana kazi ya Mungu haina makosa hata siku moja. Kuna namna nyingi za kuagiza pesa, kuna pesa flash, kuna namna nyingi tu za kuagiza pesa. Lazima nikuagizie pesa ili uweze kuishi, uweze kutazama mpango gani utaweza ukafanya nyumbani, sio? Asante kwa kweli, nashukuru kwa msaada. Bamwitaga Posho Original, muramuzi uyu mugabo ibaze muramaze okena n'abazungu, uba wumva ari ibintu bisanzwe. Filimi ba ya gatatu kwisi Ismaili Gaposho. Mwabagabo mwe amba kinyanse kibiashara kidogo none hakitawa kinyanse. Abo nkeneye kuzora nkora business ntonto nisuma mwe nyine kugira ngo bigende neza. Wefanya mpango, wekora umugambi gisigenzo guha amafaranga kugira ngo rabe kugira basi nico wimarira ejo canke hirya yejo, sivyo? Unaweza nufaiki na faida. Ni Gaposho uyu mugabo afise n'ishure yigisha abantu gukina ibintu vy'amareresi, ibintu vy'amafilime. Tasaidia kwa muje ariko mukore murabo ko mushobora kwiteza imbere, yamuteza imbere igihugu cyanyu, sivyo? Okay, kama kawaida kinama hiyo. Ubuzima bwakubisa abantu vyakomeye, matatizo almost everywhere. Umugabo yaragiye, kinachobaki ni kuchoma mahindi tu. Asogeze siku mbele. Akira kira wigize iminsi mbere gose bujya bapfakaza rukunuma bayeho, barige usanga ubuzima bwarabacanze nabo bwabo, ari ugasanga nabo ntabwo ari bo gose mwabantu, ugasanga n'ubuzima bwana buzenguruka bugacanga abantu. Unauza ngapi? Nauza 500. Abagura baragura burya kecura nako kavya nanje mudamu mabara b'imyaka erigiye mu kanya gato gusubira maze ku akibara kubura umugabo tayari downtown, ubundi mugabo ahitaza upfa kuburi mwiza gusa, upfa kuburi mwiza. Abareshe batangura kuboneka ku munsi w'ikiriyo musibani tu. Babira ngo mukore channel gose burya mukomeze muyikore ko subscribe, uko ne mutakora subscribe mufite ikibazo gikomeye cyane, mutegereza kuyikora byanka bikunda kugira ngo ubuntu bwose buzura bwita ko ba mbere ni Kazoza Films. Kazoza Film yego nawuza ngapi? Abasore nk'abase bobura bate haiwezekana. 500 tu mahindi unapeleka kweli? Ndiyo. Tanguye kubona baza kumuteramisha rero. Urazi nyine barukunda kiyago bamaho.
Ajya nta mukino wo muri abana ngaha muri iki gihugu amaze gukina nka Ismail Gaposho. Oya amaze gukina paka amafilime yakinye akagera hanze. Ninde uzi wundi? N'abantu bakinana n'ivyamamare gusa, abantu baba bararikoze, ni kuvuga ibara muri industry y'amafilime mu gihugu, kugira ngo umenye ko ataba yoroshe. So kimwana anza kutabasamu na tabasamu bure, jua kama kabai mtu anatabasamu bure. Nikoyi uri kotsa ibigori sha business biba byiza ko umuntu w'umukenyezi nyene arabi ivyo akora. Ibintu byo kwicara ngaho muri nkaza mayibobo ntave muri ko murakora, umupfakaza arakora, kuko utabigenje ukwejo higeje usanga ikibazo yikugwanya, kandi barariguye urumva nyene sanga uri kurigurisha kujya akange hariya bahita ngwikira ugasanga uri gutanga ivy'Imana yaguhaye umutungo kamere, bahita umutungo kamere we. Madibizo singuyo se. Iko hapa ama hayupo, sinzi nimba zigiswahili Madiba tu. Madiba rakizi hodi Baby. Aho mpenzi nimekumisi sana Mpenzi mukunzi we nakumisi sana. Aho mwabantu nari ngukumbuye rega sheri, niko nakukumbuka sana. Ahidukiye kumbe ndabiro kachwa aho ajya ngo ari ukumbuye ndi muraho bavyi. Filime zira wakurikiye Kipi kilichokuleta? Uzanywe n'ikisha? Nakuja kutazama mpenzi wangu. Naje kuraba mukunzi regane kuja kutazama mpenzi wangu. Semaje wewe? Bwana sikuelewi, unasemaje wewe? Vizuri nikusikie. Sema nikuelewe vizuri kwanza, unasemaje? Je kuraba mukunzi. Kunzi se wavyaye? Yiko. Hivi kweli ipo nyumbani yao? Kokoriko sha MC Kokoriko yaravuze. Nawe soko muntu mukubwa. Aho Sutupa uhuru basi. Wene suri umuntu mukuru basi ra mukuru duhereza basukwisha no kwizana. Hiye twishire twizane gose. Ntamupa furaha atayindi. Zompa umunezero yenjoye ingino nto ndamutware muri Tanganyika y'ubuzima urumva. Yagira imibereho myiza cyane nta kibazo na kimwe gose. Furaha zangu. Ndamumunezero. Tuwa furaha sana. Mimi Kombe gwa Madiba rurarenze nago we. naona Cha koko nje kubona ko Gaposho abari muri equipe ya Gaposho se bobura kwatwika gute ntiribaho. Rero twisi yakamejeje yabigize umwuga. Ariyo mpamvu gose babwira ngo mukomeze mukore subscribe aho hantu kugira ngo bijyohe. Ikindi kandi nimba mukeneye kwiga mu murondere abigije uko bakina. Bamuza ama clip amaze kujyamo Gaposho mwebwe, you don't know, you will never even know. kubera ko uyu munezero tuba dufise usanga nyene tuma turi free, umubiri umukura fresh, ibinure bigumari. Unajua kwa furaha yetu inaufanya mwili wetu uzidi uendelee kuwa vizuri sana, tuendelee kunawiri. Mwa binti yangu wewe. Umukobwa wawe ndomushira mu juru rishasha, ndamushira mu munezero atigeze abona. Nitampa furaha ambayo hajawahi kuona katika maisha yake. Acha tuunge ndoa basi mama. Mungu Kila kitu ni Mungu unajua. Una haja kwa binti yangu wewe. Uba urafise uburenganzira bwo kurongora umukobwa wanje wewe nta nisoni ntabukwa. Lia na ndo utokee. Raba umuryango wakuzanye abari buca muhita umanuka. Urumva bigishushe. Raba kwa. Kabisa. Shenzi gusaraba kwa. Usinishiki. Ntunkore. Ntunkore. usazanje ntatigera bahona kandi umuntu Na kuaidia mtoto wako hataumia hata siku moja. Cheka tu. We ntacyo maze urimba ubu siyigendera nta kindi bwaka koresha umwanya hubu umunezero tuzomusha muri stress. Yaani utakuwa ukimuchekea ndio chakula. bivuze ni wa mutwengerezo umuhaye inga rero. Ndio kila kitu sio. Urakeke kiri buri kimwe wewe. Tatumika tutafanya kazi ariko tuzokora akazi wa muvyeyi we mpereza uwo mwana. Mama arikeneye umugabo arapfuye kumubwira ngo haje mayibo biraho ngo igiye kuno umukobwa bakeneye ku mukobwa we basi nyine akundwa n'ibibosi bimuhe sida magabo bitanga amafaranga ntaco. Bibo Kwa lolote lile. ukazongera ukurikana kandi umukobwa wanje mu buryo bwari bwo bwose nkubwiza ukuri mu buzigwe n'ubutazigwe nza Kama mshamba. zakomera fo. Kwani
katokea kijiji. Umengura umunyacaro ntazi ngo waje uva muri ihe shamba ntumbaze. Nakukanya tena nakukanya. Ndagucyaha wa musore we ntuzongere n'umuse numwe ukurikira umukobwa wanje. Ibi cyambe nijyanye. Igeri wanatembea vizuri, si ndio? Ndakuburiye musore muto ukomeze unyumvirize cyane nimba wumvise ibyo nakubwiye. Mwanzo na iri bijyambere n'ijyanyuma. Hali ya kwa. Umukobwa wanje gose ntabwo nkeneye ko akundana n'umusore nkawe umusonga rero. Ndabukwasa. Aya. Abatagira ifaranga wowe. Sawa. Abatagira ifaranga bazabaho gutera. Muri umukobwa wawe. Sawa. Unanima binti yako sio? Hakuna shida. Ariko arigenda genda kumutunza burayo mahoro. Ule kwagusaka nari. Siku itafika tenda kwa tajiri akose amani. Na kurukobaho nari mani. Siwezi kuishi vibaya Mungu. Angali hai. Afisi munezero. Mupaye kwa boss. Mupaye kwa boss. Bamuhi modoka. Utampeleka kwa matajiri wampatie gari ili akose amani. Najua. Acha niondoke zangu hamna shida. Hakuna tatizo. Hey. Sasa yacu ntibitebe. Biragutwara umukobwa kumukira kamurongora amahoro akabura. Amani. Kugira ngo amani ngo ntizanwa n'ibintu. Ariko burya doze y'amahoro rega iva mu bintu nyine. Umuntu anezerezo rega n'ikintu ntanezerezwa na se. Bari za leo. Amakuru yawe no munsi meze neza. Turaho. Asante sana shukuru. Murakoze cyane ndabashimiye cyane. Nilikuwa nataka niweze kuongea na wewe nikiwa mtulivu nimekaa. Nago mavuge namwe gose ntuje nicaye meze neza kugira ngo tugane ikiganiro neza urumva kugira ngo birive nkire ukubwira jewe numupfakazi umugabo yaragiye. Imana ngo yamukunze gusumba basigaye. Koko iyo upfuye Imana bigukunze gusumba basigaye kuko iyi si turimo. Ariko si bose buriya nk'ubu rero numaske umubwira ngo apfuye ngo Imana bimukunze atakubwira ati reka ubutunze ndabusige. Ahita kubwira ati yo Imana ikomeze inyiya nkire ntari. Hey! Mugabo maskini ya Mungu mwebwe rero kubera ubukene buba bubugeze habi nta kintu cyambere umukene yifuza kirese urupfu. Ico nkura kuri isi nkigendera basi. Bari butena nashukuru sana. Ndabashimiye cyane. Cha kwanza nishukuru. Mbere vose reka bashimire. Kubicicaro gose mu mpaye. Kugira ngo mbashe kuyaga namwe. Nashukuru kwa sababu ndabashimira cyane. So kila unayemfuata nakupa nafasi mweze kuongea. Si buri wese bigushura kugana ashobora kugoreza ikibanza mu bashe kuyaga. Wero kubwiyo mico ofisi wa mugore urarenze pe. Wao wanahisi kwamba wao ndo wanajiweza kuliko. Hari abantu gusanga bibwira ko ari bishoboye gusumba abandi ariko ntabwo umeze nk'abo gose uratandukanye urihariye gose ba mudamu. Ni kwamba kuna kitu nilikuwa nataka kuongea. Hari kitu cingeze nagomba kukubwira. Sio kama napewa hiyo nafasi. Sinzi nimba muri bumpereze gose akanya nakoyo kumbashe kubabwira ikintu kinzanye. Badangu. Wewe ni jirani yangu bila kujua. Mushikanje ko bigaragara umubaye naho utabizi. Atokea mtaa wa pili huku chini. Jemva ku muhanda wa kabiri aho hepfo mu Cibitoki. Kini ulivyokuwa unatoka sokoni hivi. Na nakubonye yari kurava mu isoko uri muza bucece. Hapa kifaa. Na nimekuwa mpita nkubona kuri mari kabisa ya danje uri inana. Mshiriki au na mwenza. Mpita vuga ati gose umuntu nkawe ntufise uwo mubanye neza. Kota na ntufise umuntu w'umugabo nyine ashobora kugukoraho utikora igishira gihure n'ikinure. Urumva n'ikibazo gose. Hapa nipata kifaa na mimi niweke ndani. Ese nibwira gose ko mbonye imari gose ngiye gushira mu nzu nanje ari wowe. Ila bila shaka ninavyokuona kwa rangi ulionayo. Ariko nta make uko nkubona nta nkeka pe. Nisunza akaba rufise uruhu rwawe. Ndio. Wanzo ko wera hanze ariko ufite ndetse n'umutima mwiza. Ninakuheshimu. Muvandimwe ndakubaha cyane. Nakuheshimu. Urase ndakubaha. Nakuheshimu sana. Ndakubaha cyane. Sana. Ndakubaha cyane. Nakuchukulia kama kakangu. Ndagufata nka musaza ngiye pese ngiye kukubesha. Mapenzi. Ibintu by'urukundo ariko. Jamaa pe. Oya nawe reka. Kanawe. Kama kaka yangu. Ila wewe. Ugomba kuvuga nti ndagufata nka musaza wacu ariko nawe uretse gato. Sio ukatisha unajua. Nuri kuri kurankatisha ijya nino. Kila mtu anaweza kawa kakako. Erega abantu bose muri isi bugiye bakubera bavukanye bakabera basaza bakaba ndetse Katena. Mimi nahitaji niwe mpenzi wako. Je ngene kuba umukunzi wawe. Nkwite rukundo urumva. Nikunaambia kuwa nanipenda. Ikosa rya mbere ukoze nuko mbwiye kunkunda. Sibyo? Anipenda kwa kweli. Kosa gani dada? Kandi jewe sinibwira ko umuntu ankunda by'ukuri. Jinsia yako ni mwanamke. Wewe ndetse igitsina cyawe ni umugore sibyo? Yaani mimi wanjo napenda hata marehemu mume wangu mimi ndo nianza
nakupenda. Orazi ico nokubwira ubu ngubu rero ikintu cya mbere nokubwira nuko ubwa mbere nabanje gukunda umugabo wanje siwe yabanje kunkunda mbere kandi ngiye nkunda nije ntangura gukunda muri rusange Boti nakuwa uwa unakuja from nowhere tunarambia na Gose ushobora kumva ko ushobora kuva iyo uvuye ntazi ngo ni hehe hama ngo urankunda mpite nkwemerera oya n'umuhisi umugabo wanje gose burya nije namukunze mbere Kwa kwenye ndoa niko nakuona tu unapita ariko narakubona urengana buri munsi ntagiye ntakubona nijipitishe pale Yabaye ngomba ko ntangura kwibaza ko nanjye notangura kwikatisha nyene Naende hapo umeshachelewa kama wamaze gucirwa musore muto naratwawe hapo vijana sasa hivi. Arazi imisore y'imyaka Kwani na mtu unayempenda Bose nta muntu ukunda ugira api Ile ni siri yangu. ni ibanga ryanje rega so ni ngoma ndigusangiza public kwa sababu kama mimi kwanza nikiendelea kucheki nakuona kama marika fulani ariko nkubwira ubwo uko nkubona nk'amareka runaka Ila tu reka kubesha sababu tayari ushanipenda. ariko kubera umaze kunkunda rero Mimi hapa ila asante. urakoze kuba wankunze pe wewe ndio unapenda kwamba yani Ya mimi kiukweli wewe ndio unaamua tu kwamba ni mpenzi ugomba kunyumvisha yuko ndetse ari uhitamo umukunzi ukamukunda mbere nije mpitamo nkunda ntabwo je bankunda ya nije nkunda uwo nkunda nkamwumvisha ko nkunda bigahita birangira yani kuunga tena peke yangu naona sitoweza kama huna mtu unayempenda basi ariko mukunda gufukamye gose nimba ata muntu ukunda wundi sinokomeza kwijana niba negiye nyene ntabwo byashoboka gose nkeneye ko tubana sivyo jua kama napenda wala sipenda. oya pe Sasa uwa au ni kipi nikifanya ili uelewe kwa basi no kuri ubashe gusobanukirwa ko ndagukunda kuja kutongoza. nta nakimwe ukora muvandimwe jambo sana ariko ntabwo uri umuvandimwe wanje urabesha uri umuvandimwe ariko urabesha tu Wapi kaka? yani nilikuwa nimetafuta yani hata naye nararunde ndashaka cyane ari mpamvu guse nisanzanga kugira ngo mbashe kubira ko ngukunda nyene hapa kwa naomba hiyo nafasi kabisa ndi gusaba yo mahigwe bacu kibanza umenga ukunde labda kama ndaguteteshe ndakubebeze mpaka bigende fresh sivyo ukifanya kama wewe kandi niteguriye gukora buri kimwe basi mimi nifanye hivyo ili nieleweke unajua kwa mapenzi matatu basi nanje ngira ukumbashe ko byumvira urukundo ruruzi nawe nuko bigenda nyene dada ntabwo byashoboka pe fasio mimi nitakutumikia vilivyo kabisa erega genzo ukwera ibikenewe nkora ivyankenerwa n'ivyangombwa byose ntugire ikibazo na kimwe vijana wengine erega je ntandukaye n'indi misori yo hanze Na karibu tena. wakoze nakumbuye naguteza amatwi nagusobanukiwe Kama mpenzi. ariko ntabwo nagufata nk'umukunzi wanje ntabwo byashoboka pe wapi Istoshe. ipe hiyo nafasi nikuite mtu ariko mpereza ayo mahigwe ndakwite basi umugore wanje unajua nikueleze singeneye kukubesha mugabo je basi jaribu kunipa hata basi gerageza kumureza ikibanza ndakumvisha ukuri ni nuko ntiteguriye gusura urukundo wapi Bado sijatari kuja. ahubwo rero ngene umanya kwanza kubanza mbitekerezeho neza kugira ngo umenye ibyo nkora jamani hapa sasa mbona dadangu tunashindana hivi turananiranywe pe uko bigaragara sasa Karibu. au wengine Kuna shida tutasema. nimba ufite ibibazo urashobora kumbwira twabikemura ariko ibyo kuva ngo tugiye tubakundanye wapi nichukulia kama nafanya research lakini sio research ndugu yangu yani ntiwibire ni ubushakashatsi rega oya si uko biri ngire ko bitashoboka. acha nikwambia haiwezekani siwezi nikakupenda hata kidogo no basi nifanye nini Sabyumve ko ntago nagukunda. siwezi ukupenda haiwezekani ntabwo byashoboka pe ibyo gukunda nibagira bamukuriye inkoni ku gishitsi rere bibaho gukunda umuntu ntagukunde birashoboka cyane sasa barakurika di original gapo show we mwabagabo mwe uyu mugabo ko ari cyamamare urazi imiziki amaze gukina mu kwingana ni myinshi abasani bose bantuze bose niwe bihamagaira ba Big Fizzo ba Satibi bande urumva kweli nashukuru kwa sababu umenipa mchango mkubwa sana. Nagushimiye gose kubera mpaye umutaha ukomeye Kwa sana tangu mume wangu afariki. Kuva umugabo wanje apfa gose bugiye ari kurumva nyine uyu mugore ntabo yokunda n'ingegera z'imisore kandi abona umutama nk'uyu aguma yaje kuri ibintu urumva ariko nakeka muze ari kwijambo ngaha bitocamo cyane cyane ndaryohewe ko nsanze ukomeye. Nafurahi sana kuona uko hai Erewe neza uko vizuri ihanganye mu ngo umevumilia katika matatizo yako kandi bishikira bose. Yanatokea kwa kila mtu, ni hali ambayo inazoeleka tu. Ndiyo. Unajua Mungu hana makosa. Anafanya anachopenda. Imani kuridhi shatse vyose. Wote ule. Kandi mu gihe cyose shatse. Naomba uniruhusu
Ndago munyemerere. Rudi kazini. Kugira ngo nisubire ku kazi. Mfise imirimo myinshi urabizi. Nina kazi nyingi ambazo nahitaji kuzifanya. Nzosubira mbandanye ico niyemeze. Nitakaporudi nyumbani. Tumiza mengi. Kile ambacho nimejikubalisha basi nitaendelea ukitenda, sio? Niacha kitendo kile imeisha. Imeisha. Pana tumeweta nipatie ila nyingine ya matumizi. Amafaranga gose ya mbere yaraheze nari nzi ko uwo mpana yandi kugira ngo nkomeze kwitaho neza. Tunibonona. Hari ibintu gose burya vyatuma amafaranga arangira ari mpamvu ngomba kwibutsa ko ari amafaranga ugomba kunyongeranya nibaye ngombwa ibintu bigende neza. Sawa nimesahau. Na nibagiye. Mu kawaida na sawa. Barazi kuri kiremwa muntu nirisanzwe kwibagira pe. Unayafanya gisi unawaza unatumia na akili. Ubwo rero ntuzi ukoresha amafaranga kirazira gukoresha amafaranga uko biyumviriye gusa uko nyene uzi ukoresha basi ubwenge nabo kugira ngo bashe gukoresha amafaranga fresh kukusaidia kandi kwa chochote kile tafanya paka nione umekuwa vizuri zokora buri kimwe kugira ngo bashe kwemeza kumeze neza amafaranga si ikibazo Ismail Gaposho the boss aha ndali mdo ave kuba ari umukinyi mwiza yongere kandi yibera mu boss urumva ni ibintu vyiza cyane turamwemera nabandi baramwemera buya amafaranga burya ngo hama ngo amafaranga nta munezero atanga wakubeshe ni mubwira ati subiza iyo wakuye mani urakina yani nilikuwa nikitumikisha kwa mtaji yani yote nimeimaliza kwa sababu ya msiba. Urazi amafaranga nahora nkoresha nara yamaze yose kubera ibintu vy'ikiriyo sababu kuna kipindi utakuwa unaumwa yani hauji ari uzosanga ugwaye ugasanga ntuje bisaba ko nanjye zba nkoresha umwe kugira ngo mbashe kumenya ko hari ibyo nzo kugikorera ni site kweli sawa nta kibazo pe kusaidia kwa juu zo gufasha kubera kipindi kile kijya gihe kufuatiliaga sana na nagukurikiranye cyane uliwahi kusaidia mtu warigeze gufasha umuntu nawe hoi barabara umunsi mwigeze gufasha umuntu filime itangura mwibuke uyu muntu gose yarameze nabi ari mu muhanda gwagati filime itangura turavyibuka neza cyane ayaya sasa muomba yewe kanda nta mafaranga ngo habara kubesha mwana we mureka gukora ngo muje gusabiriza nta nisoni inafaa mwe mnasaidia watu jamani samufasha abantu ubufasha bwa ntibupfa oya barakubira ngo ukora ikizo wagisanga imbere ukora ikibi kikagutanga imbere umugore kubera yigeze gufasha umuntu uyu munsi burya naye bamwitayeho baramwitwarise kubera umugabo yarapfuye ababira ngo ineza bakoze rimwe wisanga mu makorosi y'ubuzima muhazaza habo bibaho niyo gahunda y'ubuzima kandi ntacyo uhindura kuri vyo ariyo mpamvu ujya kubishobora ngo yogira neza ariko nabiyimyaha kubafasha burya n'ikibazo kubafasha n'ikibazo nakubwiye nimba ari film ugiye kuraba uyu mwaka gusigare mu mutwe ni ya Ismail Gaposho umwe rukumbi umukinyi yaserukiye abandi mugiye gwari gwakambye arasohoka yaza kwitangira abandi bose barababwatsi gusa baje umva yabacira inzira kugira ngo abandi bakomeze bamere neza si byose ariko nayo bundi mwe kandi nagenda vyimba n'umuntu mwiza asora kureka cyagiye umukobwa yafashe amafaranga ahereze umuntu ago ameze nabi nyene wo bigenza gute ko ariyo yayo ufasha batishoboye ugafata bamerewe ugafasha bamerewe nabi ndabira muomba shawo afise isura yo nagukanga hubu yarabanjara bakota muraba reka ntanga amafaranga rero murakoze bavyeyi nkuru urufasha ejo niko gufata ku nguvu ibazo uri kurufashiriza ahantu gona kuniga jawo abasabiriza jeno ha amafaranga mugore atitaye kinagifise umugabo yafashije umuntu nimwakire wawa rega gusaba ntimwavyite mugabo harabavyitera muomba bamukoreye utuntu atazopfa yibagiye bamuhinduriye ubuzima uwo munsi be haka nibavuga ati kuna wimbo fulani sigaye mu boss sigaye nitwa pa kuna wimbo fulani unasema hii siku mimi ni boss sana tu sisi sigaye zina kuririmba sisi siku hata kuimba unajua ndiyo
Unafurahi? Ego David. Najua sana tu. Kumbuye. Kwa nakukumbuka sana lakini. Miss you, I miss you. Nakukumbuka sana tena sana. Uzuri Cyongereza. Hata Kiingereza siku hizi unajua? Man. Mimi ni Mwingereza sana wangu. Ndabizi mwiza wanje. Nina hata cheti cha Kuba ndikunda. kuzungumza Kiingereza. Ndugu wanje. Ndugumba ari mare, ndugumba. Mimi jina langu Ndugumba Jasho. Ndagufise mwiza. Shushu wavyo. Tuko pamoja mpenzi. Mpenzi mrembo sana, mzuri sana tu. Agapataro. Ana isuruali. Nubwo rero benda akamenzo muresha akama. Keza. Agasha. Suruali nzuri sana na shati nzuri. Twaberewe. Leo uko smart sana lakini. Leo ni nimenunua shati hili Ruvumera. pingi. Ndira ndashaka kwereka. Bado ningai nakuonyesha usijali. Mbona? Wana hii singlet? Mbona gasenga? Wana hii singlet wewe? Gasenga kwa. Unakaona? Nisomba gasenge. Ona. Baby, unajua kama una singlet nzuri kweli? Kanimena nini? Yaani wewe kabisa. Nukuri. Ndakugira ati yo. Wewe ni mbabe kabisa, tough cookie kabisa. Haraka nuagira mu. Wewe ni mbabe kweli kweli. Nijiko. Nizagenda neza. Mambo akiwa sawa. Aralinye duta. Mama yako atapoenda kwenye akiingia kwenye mstari vizuri mambo atakuwa sawa. Nina mipango hapa usioni. Jumbura yose ndabirukane bambye ati mwese ho. Siku moja itafika wakati ambao nitanunua Bujumbura nzima wote ni wafukuzi. Bujumbura. Wewe ni wenzo yigabi. Na hii nyumba lazima iwe ya kwako, nitaikugawia basi uende naye. Chagukunda. Chane. Hiyo siku nitakupenda sana baby, sana tu mpenzi. Paka. Hiyo siku nitakuwa kama sioni, tajiri kabisa, Imana burya hari ibintu yahinduye ariko unajua kuna mambo fulani Mungu ameweza kubadilisha. Ariko kuba sioni. Mungu anaweza kubadilisha mambo nikakuwa sioni siku za mbele hapa. Vuga ati sioni hamwe ya papa wa wakiyasho. Imagine sioni akiwa baba yangu, Na kiwaza. Naweza kuwa sina shida hapo ulimwenguni kabisa. Niko sawa tu kama mtoto wa sioni. Unajua baby? Kuna mambo ambayo siku nyingi nahitaji kukuonyesha. Kaebe. Ndumva. Unajua? Musaro. Kuna saluni fulani. Kumwa n'igihumbi ufise Rengereka rero. Ndindira. Subiri nikwambie. Azimisi nari mosheje. Ameza masiku nimejishevesha. Ndabira kwafe wowe kachukwa. Sheri. Mpenzi. Unaona? Aha bamnyurupa. Hii imenikosti 500 huyu upara unaoona hapa. Upara pembe zote mbili. Ninagikwiza. Ndogenda munga hasige hasensa. Unajua siku nyingine nitaenda waninyoe hapa ili nibakize na sehemu ya 500. Ushaona? Upande mmoja 500 mwingine upande 500. Katikati nywele. Umyesheri na nomwe. Mpenzi tulia. Nani wizi kunda gukunda. Unajua nakupenda sio kudanganya hata kidogo. Lakini na mashaka. Mimi nitakujali. Takuwa nikikubusu sehemu zote kabisa. Pendaga sana. Nago. Aho. Mama. Kwihisha. Ubonye iki? Unajificha unaona nini? Ubonye iki? Unaona nini? Umva rero nakubwira. Nisikilize kwa makini nikwambie. Narakubujije ku mukobwa wanjye. Nilikuona nikakukanya kwa mwanamke wangu lakini haukuweza kunisikia, sio? Uri kubona wowe. Hivi unavyojiona unaweza ukapendana na mwanamke kama huu? Ubwiza afise. Uzuri wake, urembo wake kweli. Wanje. Una uhakika mnaweza mkapendana kweli? Wewe? Alia. Bana kweli huka kama mnaendana kweli. Uyu muso mwanamwanyi wagashana wirabukoga. Ndana. Ubona muberanye? Izi yako. Uyu ntabwo ari umuberanye. Izi yako. Uyu ntabwo ari umuberanye wa mukobwa we. Uni hadhi yako uyu. Ubona muberanye wewe? Nakuona. Nimukwiranye. Umva ndakuburira. Ndagwega sopo. Usio hadhi yako. Uyu gose burya ntabwo mwokundana. Pia shule. Ntibishoboka pe. Chuo. Hivi kwani uni hadhi yako? Kona isezesha. Wewe urakeka mwokunda uri kuramara amazo wacana we. Niba utari kuravyumva. Reka nongere naragusavye wa musore we. Ntuzongere kugira umukobwa wanje n'umusore. Ariko ntabwo yigeze unyumviriza abe na gato. Ngende gera. Nambo wachane. Niba ukeneye kujya mu gasho wa mwana gongorekana kapuku imbesire so kanze waki. Cyanda wakimara we. Ubunyuru. Ubukene ni ingwara idakira ntibazokubeshe. Bose barakubiye ko ari umuti bafata kugira ngo ubukene bukire. Bugufashe bagucakira jabo. Urakora ntibize. Ibintu byose ukoze bikaba zero. What can you do? Nothing. Uricara ugategereza mpaka bigasoba. Ngabo. Ayaya. Bari kumubuza urukundo yikundiye mama, urukundo yikundiye. Pole pole. Umukobwa. Enda bigenza gute mwa abantu uko byankomeranye. Iyo ufise amafaranga iwanyu niho ukunda bakene.
kuko urumva ntihokunda abakire n'amafaranga mu yandi ariko ibaze urakenye wowe ukunda abakene kandi biragoye nivyo gutangaza kubura umwana wa Elon Musk akunze umukene kuko ntacyo uzi umukangisha ngo amafaranga uretse umukene akunda umukene nawe ubwo birasobanura impamvu uyu mukobwa ari gukunda maskini ya Mungu hariya umukunzi wanyu baramumbujije why abera ngo kubera ikibimba ko mana nije ngo kwisi gusumba abantu utarabona baraye inzara batafise n'umugambi wo kujya ku murango no mwijiro bitaza gukunda hanyuma nawe warangiza ngo ragowe ngo ubuzima ngo bwaragukomeranye ngo warakubiswe n'akarayifu karagukubita ukabone ariko mukomeza mukora subscribe kuri chaîne yacu bantu sivyo kari kuva neza kuri Kazoza Films media niho hanu honyene niyo chaîne ukujya gukora ko subscribe ukurikirana ibindi byose mwarabeshwe anabakeneye kwiga vya cinema uko bazikina uko baziyobora niki afise ishure Ismail Gaposho aragenda akabikurikirana bikaryoha ugasanga vyaryoshe gusumba ko mu bikeka sasa gahunda ni guhurira ko yishure igiye bikagenda neza maisha ni magumu ubuzima shabura goye bwazo cyane urugero iyo byarancanze Stone singo ni vyamamare gusa shabura Tamia napambana juu chini Chibitoke Kamenge ndagwana hejuru hasi mu Chibitoke Kamenge nkaja buri hamwe ubuzima bwaranse mwana ukarondera karamukwepa ariko rero ndabona natafuta kazi lakini kazi nakukwepa mzee no kubashuga nayo tugire bute abashuga mami ndamdo kutafuta shuga mamize ijana mudanga murindi ega jija mitaye yawe je no profita nkakora ibyo nshoboye mani nkayikoresha ega maheraza mu nzira ndakutafuta waza yuko amahera vimada ndaje papa aya nasiyo numubajije arige usanga nawe hari wazini zaciye nkamwe nazo akuta pesa hamna dole warigeze mu leo kapata pesa kwa Venera mambe hakuwa sawa mo shosho kibazi mani oya gusaji tatizo ndo hiyo amukanya ndamuravye mu jisho je nk'umuntu yavyize muri ntuza muri inferieur man muri inferieur nda umuntu yavyize vishangazi sasa wazee wa mtani hapa umaskini msoto chokwiya kugira ngo rero ibintu by'abakomeranye ndo munda kutafuta vishangazi nike gawe ndiko ndakureba muri iki gihura shayi ninga kutazama siku hizi uko sawa kimfuko na uko sawa uko shwari mzee hapa kuna siri mjomba kuna siri kabisa mwanangu aliko je hari umudema wepo ila mimi kuna demu fulani hapa chini hivi mpigwa n'umugabo wiwe ariko ya mdemu jene unajua siku zapo awali amekosa mume wake amefisha mume wake nilimpenda ni kinoma umuntu birababaje mugaje kuri jewe unajua kufisha mtu inaumiza ila kwangu mimi ni faida kwangu mzee kama amefiwa atajijua mimi kwangu ni faida kama mume wake kiss the dust ndo hivyo amefariki ameyaga dunia kuagiriza yuko ari wowe wanisha umugabo we kugira unajua muda mwingine navyo sasa kusema kwa anaweza kwa kiuzi ya kwamba wewe ndio umeua mume wake kuwe makini sana umani umugore no kwica wari kwica nje nari kumukirima umuntu nkunda imagine mtu ambaye nampenda kweli kanda kubwira basikiza nikwambie ahera mu bihe by'inyuma unajua hapo nyuma kidogo abona ujari muri generation yanje muri rusange katika generation ya kwangu ari muri generation yanje wewe mwanamke kabisa iko ndani ya generation yangu yani ni kimo kimoja tu unanielewa ari ni nkibagira hii sasa mimi lazima hapa lazima nifukuzie shanabwira tagose ntabwo ngiye kuvyita babona kindi kibebe kiraje wangu yekomeza uvuga amateshwa agiye mbonye umwana mbonye icyuki kabisa cheki sasa raba mwana usiko tubonye cha kumbe ni cha kindi nyine nzoguma ngwa wewe ndo kishangazi yambaye kiri ikeneye wabonye bango ayibonye ngirizo nyamparo unaona nyashi mzee unaona hayo mavazi kweli kweli kio mavuta afu unasemaje hapo eti mimi nisifati uravuga iki mwana ngo sinkurikira uyu mwana kandi ubona reka turi mu runganwe rumwe igisekuruza kimwe nyine ni hahandi zaidi urabona bango ina wazo fulani wochishaka sije mgogo na muhitaji yule mwanamke sio mugore ujya mama wao sema mama yako hapana binti sio binti ndashaka na mgenyi w'abana banje wereke nataka wewe mama watoto wangu lakini abana rero unaona jari mupfumunzi nina mganga wa kienyeji ambaye namjua sasa nitangiye kuza ibintu by'abapfumu filime z'igiti kiturirwa iyi ni episode 1 Gapo Show director mwabagabo noneho iyi ni episode ya mbere babwira ngo turabahandanya ni muhumure rega musibina wasiwasi we are there today kandi iyo duhari ngo filime zirajyuha
ubwo rero murindire episode ya kabiri nayo turayita ko ejo nayo nta gutebagana